rero je nagiye hano ndiyumviye ndavuga ati none ni gute ukena kandi wewe warize section scientifique genda ufate upoze yuko x égale arja hanyuma ucurondera iyo x uzobuhejeje kuronka arja ako ni murakumvise hariho akamemzi nabonye wanditse ngo mbega amazuru mu kinyamazuru yitwa gute mbe ubararonse inyishu iwabo w'abakobwa nzushangira nitwaje inka y'amaguru ane kugira bace bampa urya mukobwa vraiment afise amaguru abi bakunzi b'Ikimamara TV twongeye kuba mwaramutse namwiriwe tubani ikaze kuri page yacu page yanyu imwe mukunda cyane y'Ikimamara TV imwe benshi bakunda kwibaza ngo mbega muvuze Ikimamara mwamushatse kuvuga iki shira kwibaza ati noneho haraje undi muntu udasanzwe umuntu utamenyereye ni Illumine niyo kindi kuri micro muri studio z'Ikimamara TV uno munsi twatewe itekane mbeyasha sinzi ko mwavuga ko ari umushinga naye cyangwa ko ari umusore ariko mu mwanya araja kubitubwira mbe cyanda basaba ngo muce muja muri comments ubwa mbere na mbere muratomboza mbega ninde tutaramubabwira batamumoza ariko mukiriko murandika cyangwa mukiriko murarondera aho muja kuvyandika muga turaziko mubimenyereye muhazi reka tumuhikaze kuri micro z'Ikimamara TV kugira ngo atwibwire uwariwe nico asanzwe akora ikaze cyane. Ego murakoze cyane gose ndabashimiye kuba mumpa ikaze nga kuri Ikimamara TV ariko iryo zina saberera abantu bose mwese muri kumara dukurikirana mugire like share na comment kugira ngo duteze imbere Ikimamara TV hanyuma dukomeze twironkera ibintu bifise vibe igeretse kuri vibe of course tawajeje mbega ninde umutumira wacu dufite no munsi manashobora kwivuga kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye uwo tuko turakorana wari yes uyu munsi turi kumwe na Jewe Mahinduka canke Mahindagu turahinduka Mahinduka barahinduka umusore ahindagurika cyane gose muje muri comments uje kubisubiramwo kandi apana muvyandika mubivuga muri commentaire uvuga ati mbe je nafashemo ni Mahinduka barahindagurika nuko nyene ushobora gusubiramo nagerageje oya none wagerageje utabito ndahinduka Mahinduka reka ndabigerageze kugira ngo tuze kumva nubundi ko aza kubitora ni ndahinduka barahinduka murahinduka bazohinduka ibintu nka bene ivyo ikiganiro cuno munsi nkuko twayitwayikijemo twashatse kumenya ati mbega Mahinduka cyangwa Mahindagu asanzwe akora iki mu buzima bwiye bwa misi yose murakoze cyane gose hanyuma nkuko abariko baradukurikirana bashobora kuba bamaze kubibonana hariya nsanzwe ndi umumemere ego niko kazi nkora misi yose Mahindagu cyangwa Mahinduka ni umumemere mbega nk'abantu batazi memere cyari cyo mwashobora kudusigura memere cyari cyo mu memere ni izina ryo mu gifaransa ni jambo ryo mu gifaransa donc ni umuntu yandika memes ni izina ryazananye mu rurimi rw'icyongereza risigura noshobora gutanga nk'indangura kintu tujya dufoto mubona dusirikira tuba twanditse ko amajambo muntu mbere yo gutanga message kanaka haba kwigisha guhanura gukora promotion canke gukritika n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nko ku bantu bashobora kuba bumvise uvuze memes jambe nenze ko ari memes ntunabesha hariho n'abantu bariko badukurikirana ukunda kumva ngo baba memes urumva ariko navuga deja aba memere wowe kubera ko uri kuravuga memes basuragerageza rero abandi bashaka kuvuga ngo ama memes aje nuko narinda ibize ariko murumvise ko Mahinduka aratubiye ko atari ama memes ni memes ku bantu rero batashotse babitora neza na neza nkuko usanzwe uri mu memere washobora kutubwira nk'akantu gatoya kari mutwo wakoze kubyo buko bariko baradukurikirana acavuga ati reka ngende kuraba koko si vrai certain ko ari wa wundi cyangwa ari bya bindi ari karavuga nakaye ka memes ubuherutse gukora kugira ngo mbere aho ucugirwa ko nk'abaryi bigisahira nkuko abarundi tubivuga ucuvuga ati genda no kuri channel yanje ya Mahinduka ucugira ibi ucugasanga ko nakahe kantu muheruka gukora urakoze cyane gose urabona yuko ubunye turi mu gihe cy'ubukene cyane abantu benshi barakenye
akantu nashoboye gukora ndaza kubivuga mu majambo menshi ariko iyo ndiko ndandika ndagerageza kubipfunyapfunya canke se ukubitiye kuri page Facebook ukandika Mahinduka uraza kukabona. Urabona yuko abantu benshi baba barakenya ariko hari abantu bize scientifique, abantu bize science. Rero je nagiye ahantu ndiyumviye ndavuga ati none ni gute ukena kandi wewe warize section scientifique, genda ufate upoze yuko x égale arja, hanyuma ucurondera iyo x uzobuhejeje kuronka arja. ako ngo murakumvise x uyigereranye na arja, tuzi arja egare ko ni ibintu by'agaciro cyangwa ni donc amafaranga. Oui, amafaranga. Genda suppose yuko x égale arja, hanyuma ucurondera iyo x. Niwatora iyo x uzohejeje kuronka amafaranga. Bivuze yuko utaratora x bingana ko n'amafaranga nturayatora uracayaronde. Cyamwiyakira hari nakandi mbonye mwanditse ngo abantu bubu barabaye indyarya n'ukuri ngo umugenzi warashobora kwigurira imodoka nshasha mugabo we ntakugurira. None ngaho mwashatse kuvugira. Ndashatse kuvuga yuko abantu baragoya mfete. Umva kawaida umuntu muri abagenzi. Muri abagenzi urumva rose ikintu irifo yuko agusangiza nyine mugasangira. None umva hari gihe usanga afise imodoka 10 ayo kugabiye nimwe naho gacusanga hora cyatera irege. Mbe Mahinduka mu buzima bwa misi yose mwihojeje byo kuba ba memere cyangwa kuba muri ibi musanzwe mukora ikindi giki? Murakoze cyane. Nivugiye ku gatuki wanje kubevuza ba memere ni benshi cyane gose. Hariho ba Manyanga, babahe, bacazere, ba Justin Kim, ba Leon King, ba Fulgencio, babibaho Burundi n'abandi benshi cyane gose. Ariko ku ruhande rw'iwanje iruhande yo kuba umumemere sanzwe ndi mu journalist, sanzwe ndi mumenyesha makuru kuri Radio PJ Classic FM, hanyuma kandi sanzwe ndi numu MC. Haje mu rubanza ndabikora bigakoreka ya. Hanyuma kandi sanzwe ndi n'umutamvyi, nsanzwe ndi mu danseur atamba bijya danse traditionnelle. Bijya bintu by'imiyebe n'amayaya byagira byagira navyo. Oui, nsanzwe ntamba ndi mu MC, ndi mu journaliste ya n'utundi nyene twiwanje turi private. Udukoryo batwita udukoryo. So Mahinduka hari abantu bashobora gukora ikintu bakagifata nk'umwuga. Mbega nk'izi memzi birashoboka ko umuntu yoshobora kubigira nk'umwuga bikamutunga bikamubeshaho? Ikibazo ciza cyane. Ubunye ubona yuko hariho na memere benshi bariko baravuka canke se bariko baratangura uno mwuga. Je ubwanje natanguye memzi nka brage. Nazitanguye nko gufite inata mvuga ati umva narabona abantu bazandika nkavuga ati vraiment je utwo tuntu ngerageje kuraba talent yanje ndabona ko mengo nanje no dushobora. Mfa gufata gafoto nkashira kwa majambo nkatwenza abantu no bishobora ca ndabikora novuga nko kwiryohera kugira ngo nzi ndatwenza abantu. Ariko uko byagiye birandugiriza izina buke niko natevye ndabigira ibintu biri professionnel. Ubu novuga nti nta kandi kazi nkora ahanini cyane atari memes. We nizo zintunze nizo zinyambika kandi aberewe kameme naho utabimbye. Yumbega bashyize bikigo wewe oya burya bavuga ngo akuze ni kamuriko. Oya muga ari yakuze kamuriko. Ari kamuriko. Sawa reka dusabe cameraman yani atumurikire kakuze kugira ngo nande abone kunyene Mahinduka yambaye batari bamuze muke mubonegwaho. Hanyuma ikindi naco twashaka kubabaza mwavuze yuko ibyama menzi umuntu ashobora kubigira umwuga kandi nivyo birabatunze. Mbe ko dukunda kubona mukoresha amasanamu amafoto abantu bamwe mbe mubakura hehe bigenda gute murumvikana cyangwa upfa gutora ifoto gusa mukoresha? Upfa gutora naho uba washize upfa gutora. Bigenda gute? So merci beaucoup. Ni kibazo abantu benshi bakunda kwibaza bavuga ati none Mahinduka y'amafoto mukoresha muyakura hehe? Kubera je nk'ubu ndashobora gutora ifoto ya Illuminé navuga ati ngoma ndayikoresha naca nsanga wewe ntavyukunda. Muri cyo gihe urashobora no kunyitwarira kuko ndibuka ari umumemere yigeze gukoresha ifoto yo muri presidence y'abantu bari muri presidence amavyaye vyakomeye baranamutumyeko arashobora kugenda. Rero kuri ico c'amafoto novuga nti
ikintu ca mbere ugiye ukoresha ifoto y'umuntu kiretse aba bantu baba bari populaire ataco biba bibatwaye dufate nk'abaririmbyi kubera foto zabo barazishira kuri social media donc izo foto gutrending ashaka kuzikoresha mu byo wewe ushaka atari bibi naco biba bitwaye ifoto z'abapresident bamwe ifoto z'abakomedie ana kuyishira kuri Facebook nibisanzwe ariko nk'ubunye urashobora kumbwira ati ibi bintu je ntavyo nkunda hari n'igihe ushobora gusanga nawe gukoreye watavyo ushaka ugacumbwira ati iyi foto no yiposting hariho n'abandi baza bakambwira ati nkorera akamemesi baza imyamamaro ati nkorera akamemesi ni hitingire rero muri ico gihe niko usanga twagije turaronka amafoto dushobora gukoresha basanga nk'ubu nakoresha ifoto yiwawe cha mukuru wawe cha mugabo wawe ajye urafise umugabo ugasanga nakoresheje umugabo wawe iki niki donc muri make iyo ari umuntu mutazinanye atari na populaire ni vyiza ko banza kubimusaba iyi foto yawe ndayikoresheje ntacyo bigutwara sino abantu bari populaire kuzikoresha turazitora ku ma social media atandukanye Facebook YouTube WhatsApp hehe ku ma stati IG Twitter n'ahandi voilà mbe nta muntu waba arifuje gukoresha ifoto yiwe bikanka akanya nisa n'ubu utaramushikira kugira ngo ushobore gukoresha isanamu yiwe ndibuka narigeze gushaka gukoresha ifoto y'umuririmbyi ntarinze kuvuga izina nashatse gukora publicité ya gato ariko ndakora publicité ya gato zo kwa Kijaja hanyuma candagakora candakamuha inbox kwa dusanzwe tuya candakamuha inbox acambye ati ntuhirahire ngo gaposting so vyarambaje kubera ngiyageje kuraba ivyo nari nanditse niyo foto kuntu yari imeze nabona ati aka kantu kazojya hit but unfortunately acambye ati wapi ntuga posting numvise icyongereza ncandibuka ko je icyongereza nacize ngiye ku ishure mbe hajya namwe mwaraciye ku ntebe y'ishure mwarize vyagenze gute bimeze gute duse n'abasubira inyuma gatoya no kumenga nivyo twari guhera ko juste uranzanye oui none awugerageje kuraba bijya bintu dukora urabona ko bikora utize oya hari igihe ushobora gusanga ufite impano nyene ari karemano impano karemano atari bya bindi byo kwidigadiga urabire kubandi ugasanga nyene bikurimwo ivyo ntibisaba kurinda kuja ku ishure gusa uretse ko ushobora kuja ku ishure uvuga ati nshaka kubigorora neza rero ikibazo ni mwaraciye ku ntebe y'ishure oui merci beaucoup je ngerageje moi-même bose nzi nta numwe ataciye ku ntebe y'ishure nta numwe ataciye ku ntebe y'ishure ahubwo icyo dutandukaniye ko ama level ama niveau twize hari abize primaire hari abize secondaire hari abize poste fondamentale hari abageze abamaze humanité hariho abamaze université hariho n'uwonzi yamaze master oui rero je kubganje narize maze umwaka mpejeje kaminuza y'u Burundi oui voilà cyo bitango no mupoare ndumupoare wa vrai apana babandi bavyitirira oya cyo mupoare wa vrai birumvikana ikibazo twashaka kubabaza kugira ngo kinafashe nabandi mbega iyo muri ako kazi k'ubumemzi cyangwa k'ubumemea nkuko bivugwa hoba hari imbogamizi cyangwa intambamye mukunda guhura nazo waravuze ngo imbogamizi ayacavuga ngo ni imbogambisi no imbogamizi gawe ndi warize kugera inyuma y'ikibaho imbogamizi intambamye nizo bita imbogamizi thank you so much ivyakubogamiye vyatumye cyangwa ibintu bishobora kubazibira cyangwa kubagora muri ivyo bikorwa mu bisanzwe iyo ufise impano iyo ufise talent kanaka canke se mvuge ikintu cyose ushaka kukigira umwuga intambamye ntizishobora kubura of course nkuko wari wamaze kubimbwira ati ajya amafoto muyakura he icambere hari igihe ushobora kugira ide mu mutwe ariko ukarondera ku ma social media atandukanye ukabura agafoto vyofitingana ushobora gukoresha ni tubimbere basi ukoresha nk'agafoto kiwanye oya nkuwe ndashaka kukubwira ati ni wifotore dufate wambaye nk'ikanzu ugacumbye ati mahinduka jewe mu buzima bwa misi yose nta kanzu nigera nambara muri ico gihe kandi nayo naravye nkabona isura burya ndabona elimine vyohura bien ndavuga ati ifotore basi wambaye ikanzu shukandunga ikintu aho nyugasho ntubikunde canke ntunashake deja yo kunda nakoresha ifoto yiwawe iyo ni ya mbere
iyindi ni ukuvuga nk'ubunye hari abantu dukoresha imashini hari abakoresha imashini hari abakoresha telefone navuga isuka nk'isuka dukoresha iyo mashini canke telefone yawe rero ashobora kugira ingorane igapfa urashobora kugira ingorane ukabura connection ashobora kugira ingorane ukabura abantu bagufasha amapartage ni ibintu byinshi cyane harimo nuko nk'ubu unye muri kano kazi uhora ubona yuko dukora memes tugaca dushira ko musi akalogo nimba ari Jema Hinduka nayikoze nimba ari Kristo Tolao nimba ari Apoliso yayikoze musi cine agaca shirako Mahinduka muri ico gihe hari abantu ajya abantu burya twaramaze kuba nabi hamwe natabakeneye yuko izina rya Mahinduka none ko barabakera twebwe turiga ari umuntu rero bakeneye yuko izina rya Mahinduka rigera kure agaca afata kajya kalogo agaca gafuta urana kuri WhatsApp hari ukuntu ufuta agaca gafuta agaca postinga ijya foto n'amajambo mugabo kajya karogo kanje kandi nanje ariho nari kungukira agaca gafuta ni ibintu nanje nifuza yuko ahubwo ejo canke hirya yejo uko imisi zotera igenda imbere dushobora natwe kuzogenda kureklama ku buryo bwuko ndagufashe wagafuse dusha twiruka nagasya n'akarenge nuko ngo niba gufata ufuse ahantu hari logo ya Mahinduka cyangwa undi umuntu ngo twivugira Mahinduka wacu ari mu Kimamara TV niba gufata ufuse ahari logo ya Mahinduka rero nyene uri kuradukurikirana umenye ngo bazogusya nagasira n'akarenge ngo nigikene nagasya n'akarenge tuzokwiruka nagasya n'akarenge we bariko baradukurikirana bashobora gukosha bigeze hiyo hose nuko twifuza kuduga tuduzanya nkuko bama babivuze ati umuntu wese atungwe n'umwuga wiwe rero no gufashanya kugira ngo tuduze ibikorwa bya bagenzi bacu none n'ubuhe butumwa wumva ushobora gutanga kuba nwanyi b'Ikimamara TV cyangwa ku bakunzi ba Mahinduka wumva bukuri ku mutima uvuga ati jewe n'ukuri ndumva nifuza iki kuri izi mbogamizi tugenda duhura nazo cyangwa kuri izi ntambamyi ndifuza ko vyogenda gutya so imbere yuko nca ninjira kuri ku butumwa waruvuze hakene waravuze ngo abakunzi bo ku Ikimamara TV abantu hage batazi n'Ikimamara sinzi ko nkubu birakwiye kuzuracisha mu nabasigurira so nkuko nizere ko abanya tavyo bokora byo gufuta amalogo kubera yuko biradutwara inguvu nyinshi nk'intambamye novuga nyamukuru cyane nk'ubunye je ndashobora kwirirwa muri chambre ndiko ndahiga ibintu ushobora kwandika kugira ngo wewe Ivete wewe Claude wewe Blaise wewe Nahimana we umuntu wari we wese na cyane mwe muri ko murakwikana Ikimamara TV ushobore kuryoherwa ubonye akantu gasome ube interested ushobore kugapostinga rero umunsi wose urashobora guhera ugasanga nanditse nk'utumimzi nka dutatu twonyene ugasanga nta kindi kinakoze ari ico cyonyene rero muri ico gihe iyo ugapostinze wakagumiza ko ijya logo nanje birampa courage yo gukora ko ndabona yuko ivyo ndiko ndakora yabiko birashimwa ariko iyo wayifuse hanigiye mbavuga ntiwavyishimiye cyane cangira ko rero anishura kuri cyo gutanga message ku bariko baradukurikirana cyane kubo Ikimamara TV so kuri izo ntambamye tugenda duhura nazo icambere iyo yuhuye na problem ni vyiza kurondera solution yayo icambere nuko mwoza muradushigikira bimwe mwavyumvise ko namwe mwoshobora kubidufashamwo cyane kutaza murafuta ama logo yiwacu cyangwa amazina yiwacu ikindi naco nuko mwoza muradushigikira mpereye kuri wewe kubera niwe twitanguye mu Kimamara twabitanguye voilà so ni iki nyene ndakubwiye ariho ama TV online bataba bakeneye kudushigikira bavuga ati ibintu vya memes kandi nabo nyene bakazikunda cyane natwe tukabateza imbere mugabo ugasanga nabo ntibakeneye kuduha ama interview kudutumako kudushigikira ndanashimira cyane Ikimamara TV barafise uruhara runini cyane mu guteza imbere abamemeur mwe muri ko muradukurikirana mwavyiboneye iki ni ikintu ciza cyane turabishima nimwe mu ma support mwa muri ko muratanga ku bamemeur ndanatumira nandi ma TV online ko yohaguruka ikindi kintu naco nuko nkuko nari nakubwiye ko ntunzwe na memes ahanini cyane bica muri publicité
nuko abariko baradukurikirana ufise ikintu cyacu cyose wipfuza kwamamaza you are welcome mu bamemere turabikora neza cyane gose aho dusanzwe dufise n'umugwi twe dukora nka kujya kubunyegeri dukora nka kujya kubunyegeri duhurira ku igufa duhurira ku gikorwa kimwe turafise umugwi witwa Burundian Memelos Power urukiyemo abamemere bashika kuri event rero muri ico gihe iyo watwituye ibikorwa byawe turashiramo inguvu cyane gose tugapostinga bamwe bakaja kuri YouTube abandi kuri Facebook abandi kuri WhatsApp abandi kuri IG kubyo bwuko igikorwa cyawe gishobora kugera kure rero nko mu kudushigikira abo umuntu afise ivya dandaza amabutike alimentation umuntu afise ivya akora ababaza abagiriki abafise amakampani ama association mutwiture tubafashe kwamamaza cyangwa kugeza kure ivyo mukora gutyo twe dutera imbere nabo nyene batera imbere suko none ego mwavyumvise mubiture mutera imbere na mahindukana watera imbere nituba twifuza gusabiriza ngo mu bihumbi 10 ngo mu bihumbi 5 no turafise impano Imana yaduhaye turafise amataranto Imana yatwihereye amataranto nivyo Imana yatwihereye rero ico dukeneye ni mudushigikire ku ntambwe twateye ntitubasavye ngo duhe ibihumbi 10 turiko turavyironderera mu nguvu ko niyo mitaye Imana yaduhaye rero ni mudushigikire muri uko kuntu tuko turakora kugira ngo tugire aho tuvuye naho dushitse mahinduka hariho akamemzi nabonye wanditse ngo mbega amazuru mu kinyamazuru yitwa gute mbe ubararonse inyishu so inyishu zabaye nyinshi bwareho ari abampaye inyishu bitwengera donc je nabaje ati nimumbwira amazuru mu kinyamazuru reka tugasubiremwo dusaba bari ko barakurikirana Ikimamara TV mutubwira amazuru mu kinyamazuru ngene yitwa reka rero tuse n'abarangize kino kiyago cyangwa kino kiganiro cyacu ariko imbere yuko turangiza ngusabe ntitukujaniranye shobora kuvuga ati jewe ndumva hari ikintu nashaka kuvuga kandi icyo kintu ningena ntakivuze gyava kinsonga gyava kintomita ati rero shaka ko ngena ndakivuze n'umwanya wanyu kugira ngo cyaturangize kino kiganiro cyacu Ego murakoze cyane gose ikintu cya mbere je numva no banza gusaba abantu bariko baradukurikirana mu bantu bariko baradukurikirana ni benshi bazi zina rya mahinduka of course ndagusabe nimba nkunda ukagukunda na Ikimamara TV banza ugende muri commentaire twabajije ibibazo byinshi cyane gose twabajije amazuru mu kinyamazuru twabajije n'ibindi byinshi turagusavye ubanze dropping your comment tanyuma tuze kuyisoma n'abandi baza kuza mu nyuma yawe baze kuyisoma ikindi kintu naco tugusabe ugile subscribe ari abantu bashasha I'm sure baje kuraba kino kiganiro batari bwaraye ibiganiro byo kuri Ikimamara TV please subscribe hanyuma uce unagira share if possible kandi ze kamuza kubikora kubera mwe muri abana beza cyane I love you so much ikindi kintu naco no basaba nuko mwo du following ari mu memere ukaba warabonye akamimzi kiwe quelque part genda kuri Facebook cyo wandika rijya zina nyene wabonye uca umubona directly je genda wandike mahinduka kuri Facebook aza gucubona page Facebook ucukubita ko Gem na Suivre unkurikirane uzo urabona utuntu dushasha mbende se no kuzindi mbuga zigiye zitandukanye ikindi naco no sozerera ko kuba memere bashasha welcome no kuba byipfuza murahaye ikaze ku bantu bariko badukurikirana kuri Ikimamara TV hari abantu nk'ubu bavuga ati bijya bintu mahinduka yandika na je no bishobora canke ndavyumvamwe umuhamagara welcome so much genda kuri Facebook nyandikire inbox kuri page hanyuma ndaguhe nimero tuje kuri WhatsApp tuyage ndakwinjize mu mwuga ni washaka uzonshimira utabishatse ureke thank you so much ndabakunda sana nababwiye yuko kwandika memes birafise akamaro kanini cyane gose rero muri ico gihe ukaba uvyifuza kubikora ntuzobikora nko kwinezereza wewe wifuza yuko no bikwigisha uzoze uvuga uti nkeneye ko bimbera umwuga bizoze biranyambika bizoze birandeplasa bizoze biramfungurira nzoze ndakora nama projet agiye atandukanye kubera memes
turi muri leta mvyeyi leta nkozi kirazira kurera amaboko mu bisanzwe kirazira kurera amaboko muze tu develop impano zacu zigiye zitandukanye gutyo natwe dushobore kwibeshaho atari uko kuko abantu bavuga bati ngahi Bujumbura sinoronka parcelle ngenda kurimamwo sifisa akazi ariko ugasanga urafise talent try to develop your talent bizogenda neza cyane nkuko amemerje namaze kubaha ikaze kandi ndazi muzonshimira kwankilance mwabyumvise ngo tu develope amatalent yacu nukuvuga ngo tuvyaze umusaruro cyangwa dukuze impano zacu kugira ngo zitubesheho mutibagira yuko izi memzi ni kimwe cyangwa ni nzira imwe abamemere bakoresha kugira ngo bashobore gutanga ubutumwa kuko nkakajya kamemzi yanditse avuga ngo abagenzi bubu barabaye nabi ashobora kwigurira imodoka nkazingaye nawe utagira nimwe rero bivuze iki ntugume wicaye ngaho utegereje ngo nawe bakugurira imodoka utakoze kora ule jasho yako murakoze cyane abakunzi b'Ikimamara TV mwari kumwe na Joel Minenio kindi hamwe n'umutumire wacu akaba yari mahinduka canke mahindago ndahinduka turahinduka murahinduka barahinduka ujya kubishobora gusubira nk'abazina yiyo murakoze ciao ciao